Mwebwe mwese mwahisemo televiziyo Isanganiro ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze murano makuru yaranze indwi twaraye turangije aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Banyororo bejejwe borekirwa mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'umurengera mu mabohero. Bamwe mu bashinga amateka babisavye hahejeje gushirwa habona icegeranyo c'umugwi w'amaho ujejwe ibibazo by'ubutungane mu Burundi hari ku munsi wa gatatu w'indwi turangije mu nama nshingamateka. Indwi zibiri nizo zatanzwe n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regidezo ko ikibazo c'umuyaga nkuba uguma ucikagurika mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura ko kizoba catorewe umuti. Idonido ya makuru yaranze indwi twaraye turangije ni mukanya. Ano makuru tuyahere mu gisata c'ubutungane. Bamwe mu bashinga amateka basavye ko abanyororo bejejwe borekugwa mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'umurengera mu mabohero. Abagize ico bashikiriza igihe hashigwa ahabona icegeranyo c'umugwi w'amaho ujejwe ibibazo by'ubutungane ku munsi wa gatatu w'indwi turangije mu nama nshinga amateka basiguye ko ivyo byo kugumiza mu bibohero mu nyororo yejejwe bidahuye n'intumbero ya leta. Inkuru ya Jean de Dieu irakoze. Akarorero ni kubanyororo baba bayejejwe canke bahije mu nyororo, ariko aho gutaha bakaguma bafunzwe. Jewe nasaba yuko umuntu yejejwe ubwo nyine muri yo ntahecese yuko ca murekura akitahira. Abo ni bamwe mu bashinga amateka babona ko intumbero ya leta yo kugabanya ibitigiri vy'umurengera mu mabohero idakurikizwa neza n'ababijejwe. Ku ruhande rumwe aha basaba ko abejejwe n'ubutungane canke abamaze umunyororo baca barekugwa ubwo nyene kugira iyo ntumbero ishikweko. Hariho volonte ya guverinema yo kugira abanyororo babi bake mu mabohero, ariko ugahura ibiriko birakogwa ntibiza byorohereza iyo ngingo. Akarorero ni kubanyororo baba bayejejwe canke bahije mu nyororo, ariko aho gutaha bakaguma bafunzwe. Ingingo yuko abanyororo boba bake mu mabohero, aba ni bo bambere botangura gutahuka mu ngo zabo. Jewe nasaba yuko umuntu yejejwe ubwo nyine muri yo ntahecese yuko ca murekura akitahira. Ico cotuma n'abantu boreka kugwirirana mu munyororo, kandi na bimwe bituma umuntu agenda agacavundirayo kandi baramucira urubanza bakamweza bitobandanya. Ku rundi ruhande bagaruka ku bapfungwa barenganijwe, babona ko navyo vyohagurukirwa kuko navyo biri mu biteza ibitigiri vy'umurengera mu mabohero. Hariho ukuntu ibitigiri vy'umurengera rimwe na rimwe biterwa, usanga abantu badenderezwa bagapfungwa ku vyaha batakoze, kandi ugasanga ariko bacirirwa iminyororo iremereye. Ahantu utanga akarorero k'abantu bapfungwa bagirizwa ngo icaha citwa rebellion canke ngo icaha citwa atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ivyo umuti wavyo wobuhe kugira ngo navyo bifashe kugabanya abapfungwa. Umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Girazi Ndabirabe wabahamagarira kudoma ku rutoke abatuma hakogwa ibiteko biri n'amategeko. None aya makosa akogwa mu butungane nakogwa n'abantu, none kubera ko abantu mutinya kubavuga. Nimba hari abantu bafungirwa ubusa ntibafungwa n'abandi, ntibafungwa n'abantu kubera iki mutabavuga? Turabashinga amateka, none dutinye iki? N'umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona abona ko bikoze uko vyofasha. Nkuko mwabivuze bavuze bati hariya hariho umuntu yitwa kanaka yahejeje umunyororo yaciriwe, none yagumye apfunzwe, uwo dufashe. Bikaba ari ibintu bitomoye vyofasha cyane gose. Icegeranyo cy'urugendo umugwi w'amaho ujeje ubutungane n'agateka kazina muntu mu nama nshinga amateka cerekana ko abapfungwa barenga 13,000 ku igenekerezo rya 24/0 uyu mwaka, mu gihe amabohero barimwo afise ubushobozi bwo kwakira abadashika 4,500. Ico cegeranyo cerekana kandi ko abapfunzwe bataracirirwa imanza basumba abamaze kuzikirirwa.
mu gisata c'imibano itankishira hamwe amazi wata iri ku mutumba ku bumwe muri zone Buterere yaramenetse abanyagihugu bahora bahavoma amazi bavuze ko ivyo vyatumye bamara hafu kwezi bidakunda ko baronka amazi bavoma abanyagihugu co kimwe n'urongoye uwo mutumba basavye ishira hamwe gerya baronkeje ayo mazi gukora ibishoboka byose kugira ngo basubire kuronka ayandi mazi ridiga himbara. Ubu turakenya amazi ntitugira amazi adukwiye aha turaza tukagundana byahimbaga kama tukaca dutaha nukuri yajya amazi yadufasha twega abanyagihugu bo kuri ibi bice byose bazanye tukavoma tukamererwa neza. Uyu ni umwe mu banyagihugu bahora bakoresha amazi y'ishirahamwe amazi wota kwivomo riri ku mutumba wo ku bumwe muri zone Buterere na mu gisagara ca Bujumbura. Washitse ubona ibisigarira vy'itangi yamenetse bimanitse hejuru, ibombo naryo rihari rikaba ryarumye. Bamwe mu banyagihugu twahasanze bavuga ko babonye iyo tangi iturika haraheze hafu kwezi. Izuba ryaratse nyene hari ku murango kuwa Mungu nk'aya masaha tuza tubona kirapumutse cyanyene kirasanzara hana n'umuntu yaravyegereye abantu bariko baravoma nyene baca bariruka. Amazi yabaye menshi gica kiraturika mugabo bivanye nibaza no kubera izuba ryinshi ricakira. Araheze ikintu c'ukwezi kose bibaye twabonye kicimena. Bavuga ko ubu bafise ikibazo cyo kuronka amazi meza kuko ribombo ry'amazi ya Regidezo bahora bikora ko guhaza amazi make naho nyene akamara umwanya urumerumara. Ubu rero ibikorwa by'isuku ngo birabagora gukora ko badashobora kuronka amazi. Twese nitukimesa agashambara kubera amazi tuyakenye tuturonse tuba dukoresha kunywa gusa kuyiyoza tuca tubireka tukanywa tugateka ibintu byo kumesa twarabigabanije kubera amazi yadukamanye hajyari badufasha hose. Abenda ikengurukiye n'umukuru w'umutumba wo ku bumwe aremeza ivyiturika y'iyo tanki co kimwe n'abanyagihugu basaba kishira hamwe amazi wota ryari ryabaronkeje ayo mazi kubaronsa iyindi tanki kugira ngo bashobore kuronka amazi meza kuko ngo bashobora kwandura indwara zitutse kw'isuku rike. Badukorere nyene ibombo nyene babagize neza igikorwa bakoze n'ubundi bibuke kandi bakidukore nuko bodufasha iyo tangi bagasubira bakayidushiriraho kubera yadusayidira cyane. Hariho amazi y'amabombo ajya amabombo public ubu nk'ubu mu gihe hagiye kwerekeza iki amazi arakama cyane usanga imirongo ari myinshi kwa ayo mabombo. Iyi tanki iri ku mutumba wa Kiyange muri zone Buterere nyene nayo nyene yari yaturitse ariko yo ikaba yarasubirijwe igihe twahashika abanyagihugu bakaba bariko bahavoma amazi. Mushira hamwe amazi wata bakaba bamenyesheje ko ico kibazo bakizi kandi ko bari barakora ibishoboka byose kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti. Indwi zibiri nizo umuyobozi mukuru wishira hamwe Regidezo yatanze kugira ngo ikibazo c'umuyaga nkuba ugumucika mu makartier atandukanye mu gisagara ca Bujumbura ukibe carangiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru kwa kane w'indwi turangije. Jean Albert Manigomba yamenyesheje ko urugomero rwa Kabu 16 ruzotanga megawatts 200 ubu rumaze gutanga zine zimaze kwinjizwa mu nsinga za Regidezo. Akaba yamenyesheje kandi ko ubu bari ko bagerageza kwinjiza zindi zine gushika baheze megawatts 10 za mbere. Tumukurikira. Rusumo force twiteze ko mu ndwi zibiri isubira gukosora udukosa kwari tuhari. Nta cikagurika ry'amatara rizosubira kuhaba rivuye kwikena ry'amatara. Muga harashobora kuba ahantu agace kamwe quartier imwe canke quartier imwe canke akarere kamwe gashobora kubura kubera ivyuma vyacu bishaje. Mugaho ncandemesha bene igihugu bose ko Regidezo abazabonye habayo pane bazi baduhamagare Regidezo twirukange kubirepara kubisubiza ku murongo tubikore. Abene igihugu ico borindira ico bomenya nico ico bomenya nakubwiye ivyigwa turimo ibikorwa turimo byo gushira rezo ya kabuseze ku muhondo. Ivyo bijana n'ibindi vyinshi bibangaha ku itangwa ry'amatara kuko amatara yabona muri Kabu ya 16 arakorana no kuri dispatching nationale hajya mu Kamenge. Rero tubweze tuko turaduza 4 megawatt bisaba yuko tugenda tutanga umuyaga nkuba uri très stable mu gifaransa. Ntahantu tuba tuzi yuko ahantu haba instabilité hashobora kuba beaucoup de variation aho turabanza twakura mu bya ntihaze kutwononera ivyo tuko turakora.
ivyo urashobora kubona rero ahantu hamwe habuze amatara kuri ivyo bikorwa turimo rero abene gihugu borema ibikorwa tugiye kubiheza mu minsi baca basubira kuronka amatara neza. Ku kibazo c'ubukene bw'amazi uyu warongoye shirahamwe Jidezo yamenyesheje ko hariho amapompe yaguzwe ageze i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania inyuma y'ukwezi kumwe gusa ico kibazo kizongera kwibonekeza n'ubunyene tumukurikira. Rero twebwe turaba turitegure kugwiza amazi amatwiyo amapompe yazi Dar es Salaam tugatangura procedure de douanement izo twiyo n'amapompe bishike izo twiyo nizo gukwega amazi ava matyazo amazi ava mu isare harabaye gutema mbwa ntivyavuye kuri Regidezo kuko amafaranga turayafise hari ivyo intambara za Ukraine ugasanga ama industrie twakorera nari vyaratevye vraiment vyaratevye mbwa twe kuva ku mwaka uheze twari twamaze gutanga amasoko kuba fabrika haraba ingorane twagiye turahura mu nzira zitavuye kuri Regidezo nori mesha bene gihugu amatwiyo amapompe yarageze Dar es Salaam amapompe naho gira gute kugira dusubiriza amapompe ashaje yose umako yasubiriza twaguze amapompe menshi gose yose kugira ngo umwimbu uce wiyongera kuri aya masoko cyangwa dufise aya ku matanganyiko aya amasoko amazi bakuri Tanganyika amapompe twakasubiza yose tugire mashasha uko yarashaje ni soko yari yarase gucamo haje imyaka myinshi kuva muri 2018 bagerageza ko babizigura niyo zari zizimvye byari zarase kuko ubutunzi bari bumeze neza urekera none byararishwe rero zaraguzwe tukaba dusubirize zose no kuvuga ko umwimburo cha wiyongera kuri aya mazi station de pompage muri Tanganyika hanyuma ku masoko mashasha hariho masoko twamaze kwidentifia twamaze gutegura twagize n'abakaputage matyazo na isare amatwi yashitse ahi Bujumbura uba ari Dar es Salaam tuvuga na Dar es Salaam turocha tukwega ayo masoko azoza gusahiriza cyane ndazi neza hamwe ayo matwi yoshika nk'inyuma ya mezi abiri muzobona changement mu itangwa ry'amazi ayo mapompa ashitse nk'inyuma y'indwi nka zitatu muzobona changement ku mazi yava muri Tanganyika kuko amapompa ashaje ataragitanga umwimbo kwiye cyasubiza yose rero norimesha bene gihugu ibikoresho vyaraguzwe biri mu nzira bigize Dar es Salaam borema mu minsi bizomera neza. Ano makuru arabandanya isekeza harigira kabiri ryo kwegeranya umwimbu w'intete z'ibigori geratanguye kuwa mbere w'indwi turangije gerahagaze kubera ibura ry'ibikoresho bimwe n'imiti ibikingira ukubora iyo ngingo yafatiwe mu nama umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yagirishije habega n'igisata c'uburimyi hamwe n'abajejwe intwaro kuwa gatatu w'indwi turangije Apollinaire Muzagara. Muri yo nama basanze igura ry'ibigori rifise intambamyi zitari nke aho nk'ikena ry'imiti n'imifuko bibikwamwo kugira nibibungwe n'ibindi gutyo baca bafundika ko igura ry'ibigori ryo barihagaze gatoya mu kurindira ko ibyankenegwa biboneka ariko aho bisanzwe biri ku mahangari basabwa ko bo bakirira abandi bakaba bararindiriye mu bushikiranganje bw'idukikije uburimyi n'ubworozi bakavuga ko habaye ikibazo co kuronka uruhusha rudasanzwe wo kugura iyo miti hanze n'ibindi ibitanyuze na gato umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akagabisha abantu bose batuma haba intambamyi ko bazohanwa bikwiye umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca agatanga gushika ku munsi wa mbere uza kugira ibintu bibe vyatoye inzira gutyo basubire bagure ibigori bahereye ku barenza ibirama 500 abandi bafise vyinshi bagasabwa kugirirwa indutonde rwabo azobagurire vuba ariko babanje abanyagihugu bato Nukriyo nkuru ya Apollinaire Muzagara duciye turangiriza ko hano makuru yaranze indwi twaraye turangije ndabifurize kubandanya mugira ibihe byiza mu kubandanya mukurikirana televiziyo Isanganiro.